caba ari giseke kirimo imikenke ibiri idaciye. Iyo mikenke ibiri idaciye bafata yuko ari kubaza mbega umukobwa yakuze gute muri bwa buryo bwo kwisesagura. Hanyuma rero umuhungu wenyene yashoboye kubonana n'uwo mukobwa yaraheza akaca yishura muri iyo mikenke nyine. Yasanze yashatora umukenke akawuca hose mu gihe yasanganye umukobwa ubwigeme. Nanje ndiko ndabaza. Ega twe turazi niko twikora abazungu. Vuga two. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Gira abari mu bigega byagira nyaruka n'inzimano byagira abashitsi barakwabiye kandi gose nanje namyotewe muyikore mu bamutsi n'abavyeyi bavyaye mahene ayego kijya kimahene gikijijwe kandi cirabura ayego avize n'imishatsi y'ikizungu ayego bava ruguru wogira n'ibisederi biboheye inyuma ayego avize amafosete ku matama ayego umwana uzongo yakuvuga kahote yovuga legume ayego mahe naraberewe nukuvyina impamvu yo mundi baye yame mugabo twebwe tuvyina twe nitwe tuvuga byinshi nitwe ahubwo dukwiye nukumvirizwa gose nkuba nk'ubu twe turashobora guhanura abageni tukabanura duhagaze mu kibanza c'abavyeyi tukabahanura kandi duhagaze mu kibanza cyatwebwe nyene ndaguha akarorero nkakajya kabyino duhora tuvyina uhagaze nko kibanza c'abavyeyi sobukwe niyaguhamagara akaguhamagara agasakisaki uramwita buti sabwe sabwe nze numva warokubanje nze numva warokubanje numva warokubanje sinze numva uwo warubanje uramwita bitaya nze numva warokubanje nyoko bukwe niyaguhamagara akaguhamagara nk'umuvyeyi uramwitaba nk'umwana nze numva warokubanje uva nkaho ubuhagaze mu kibanza c'umuvyeyi ariko ararunge ku mwana ariko aramubwira ukabona so uko araguhamagara ati cahanyako bimeze gute uravuga ati sabwe sabwe muvyeyi wanyu uruvyumva uzogume wicisha bugufi nze numva wari kubanje nze numve wagutanguye mugabo sinze numva wowe nyagurije wewe uravye na mode tugezemo ubunye birakogwa n'uburyo cane aho hambere bitari bihagaze ku buryo aho hambere warategura urubanza imiryango igakubita inzi bipfunsi uriya kagana uriya wundi akagana ujya gaterura igitoki ujya gaterura iki ugasanga urubanza rwakozwe wewe wankumi n'inkumi yatwagwa canke na nyamusore ugasanga nta ruhara runiniya baramusora ofe mugabo uno munsi iyo uwo musore niyo nkumi nibo bavyirukamo ni dekuvere ndibuka yuko nigeze kumva yuko ruguru barashitse ukuntu n'umukobwa mu kuja kubaka bityo bavuga yagenda ataca twaye ndimo apaha indobo uretse n'ivyo ntiyamenya hari naho atamenya n'uwagiye oya birumvise tutari takera cane gose anto biga mbwa niyo vyazananye niyo vyavuye niyo umuco ugiye hariya rero niho ubona umuco nyene nya mugabo uno munsi ofete uko kuntu nyene ibintu biza birahinduka bukebuke niho uyu avuze mwene wacu uno munsi urubanza bararukora samedi baca twikura uwo munsi nyene kaca baca mu rugo ukazora gashira baca mwirembo orumva doti bayabaye uwo munsi amayita civile haba kugira byose kaca baca mwirembo amazo wava ruguru mu gatondo baca bamupakira kwa steri bagaca basubiza ruguru Salut guys, murakomeye, j'espère que mumeze neza, muguwe neza, mushimana nko natwe dushimana muri BI, ni Gloria Munezero, nkaba ndi muri studio, nkaba ndi kumwe n'abatumire nkuko vyama tugira tuganire. Uno musi tukaba turi kumwe n'ivyamamare vy'Ibujumbura. Murababona, ni ivyamamare mu bintu vy'imvyino by'ikirundi, baravyina, ahanye mu mwanya tugira tutange show ngahanye umuntu atazoba niba ushaka kutwenga no musi ushaka kuryoherwa niba ushaka kurya show urabika ikiganiro so ndabaha ikaze mubanze mundamukirize abatwumviriza nagira ngo bakiriya banje
ndamukirize abatwumviriza hama nkawe ni rya mbere ushitse ngaha bijya turamaze gukorana reka duhere kuri wowe n'umushitsi. Yes, abakunzi ba BI ndabaramukije mwese aho muri hose. Nezerewe no kubangeze muri kino kibanza kandi nizera yuko akari nyuma karahinda niko wabivuze. Nizera ko tuza kuryoherwa turi kumwe. Akazina kanyu? Akazina ni Trésor Ndikumana wa ndi mu mazimisi mubona ijya nino no munsi rero mu murabe no ngaha muramubona. Murakoze cyane gose nko kwabivuze muravyumvise muramaze imisi tumubona ibintu amarezo sosiyo ni meza kera abantu barabamenye ukabamenya mu ntara gusa ariko ubunye umuntu uramumenya bivuye ku mbuga ngurukana bumenye. Ego Francis ndamukiriza abantu. Ego je ndaramukije nanje abakunzi ba BI TV hanyuma ndababwira ko nagarutse ndi kumwe na Gloria nkuko wanumiye ndanagushimira ko wasubiye kunyizera kandi umira muri kino kiganiro hanyuma twazananye yose ndamukengurukiye n'abakunzi mwaturondeye kubera mwabonye ikiganiro twagiriye hano ndabakunda cyane nagarutse ni Francis Elize Ndakumana mumenyereye mu manza mugabo yagiye guhaguruka kubera amarezo sosiyo nico gituma dushimira BI TV. Murakoze cyane gose nkuko muvyumvise uno munsi ndi kumwe n'abavyinnyi wi nibaza ko no gutamba mushatse turi kwari hatoya dushatse turatamba tugomba dukorane ikiganiro citwa Tutafanyaje kiri mu gifise titre mu Giswahili mugabo ni Kirundi dukora mu Kirundi uno munsi mukabaca muvuga muti tugomba dukorere kuri sujet nyabaki yo gutwikurura. Ego ndi kumwe n'abantu bakunda kuvyina cyane gose mu manza zo gutwikurura so kuvuga ko ari zo manza zo nyene bakora ariko baravyina kenshi mu manza zo gutwikurura rero nashaka mu mbarire gatoya gutwikurura ku bantu baba badatahura icarico ko bari iki. Gutwikurura ni Kirundi n'umugigwa waho hambere wari ugutanga novuga ubutumwa kuko ngene mukobwa yarezwe numugigwa urimwo kuvyina urimwo n'ubwenge bwinshi mugabo karakajyo gutanga inkuru y'imvaho uko umukobwa yarezwe ko yagumanye urufasoni akiri inkumi canke ko yoba yarajanywe n'ivyisi agahungabana okay. Ubu unye turakunda kubona benshi bamwe baratwikurura abandi imanza ntizigitwikururwa turabona imanza tudabaho numva nko kuri kurabivuga kera aho hambere hahise byari bifise uko vyakogwa n'ubu birafise ingene bikogwa. Trésor umbwiye nka wewe gatoye nibaza ko ubizi naho ngira ngo tavyo urakora ngo batwikurura umukobwa mbere gusa hajya batwikurura umukobwa batwikurura abubatse bo abubakanye bo mugabo ni uruhara rw'umugabo mu bisanzwe uko byategereza kumera ni uruhara rw'umugabo kwishura muri uwo mugabo gutwikurura. Urumva umugabo niwe yategerezwa kuja yishura kwishura ndabona udashobora kubitahura ibyo ngo bazana ibiseke baje gutwikurura bivuye iwabo umukobwa muri ivyo biseke byaba birimwo imfungurwa bazaniye urugo rushasha kuko umugabo yabana uwo muntu ntibaba bwamuhe aharima hariho n'ikindi bita gutanga inkono ico gihe yaba arafungurira kwa inabukwe no kuvuga ko umukazana yafungurira kwa inabukwe donc inabukwe barateka bagafungurira hamwe bakarindira rero ko bamuha inkono hanyuma ivyo biseke urumva vyaba birimwo imfungurwa zivuye ibuvyeyi bw'umukobwa bizaniwe ibuvyeyi bw'umuhungu kugira ngo nabo bagira ico batereye mu bijanye no gufungura hanyuma mu biseke byose ntivyaba biri mwingi haba hari igiseke c'imbere cyazanwa n'umukobwa w'ibanga cyane cyane cyakunda kuzana urungano anashaka cyane kazana inasenge uwo mukobwa yagiye kubaka mugabo caba ari giseke kirimo imikenke ibiri idaciye iyo mikenke ibiri idaciye bafata yuko ari kubaza mbega umukobwa yakuze gute muri bwa buryo bwo kwisesagura hanyuma rero umuhungu wenyene yashoboye kubonana n'uwo mukobwa yaraheza akaca yishura
muri iyo mikenke nyine yasanze yashatora umukenke umwe akawuca hose mu gihe yasanganye umukobwa ubwigeme donc asanze akiri umwigeme yamusanganye ubwigeme yahaca hose ubwigeme urumva icyo nshatse kuvuga ariko urashaka kubibwira abashaka ko batabitahura ubusugi niko babivuga mu kirundi yacaca umukenke hamwe akawuhimbura akawuca hamwe mugabo asanze ubwo bwigeme yarabutakaje yaca yica hose akaca asubiza muri ca giseke caca gifundikirwa kigahabwa umwe yakizana kigaheza kigashikirizwa nyina umukobwa ariko urumva caraba nyina w'umukobwa gose niwe yaba yakironkise none ubu naho rero bimeze hanyuma ariko yarashiramwo asanze bimeze neza yarashiramwo agashimwe k'umuvyeyi ushobora gushiramwo ikintu c'ikado baba bavyita ikado akaca ashira muri ico giseke akaca ashira nyina umukobwa ariko asanze vyarabaye avuga ati naco ndapfuye kwemera mugabo ndapfuye kwemera ntagende kamwe mugabo rero nta kundi twara iyo mikenke nta kundi hanyuma Trezo none ubu unye naho ubu unye bikorwa gute ubu oya reka mbaze Trezo ndabijya mu bwimbike mu bisanzwe uko ibintu bimeze uko ibintu byakorwa kera uno musi siko bimeze sinzi ngira namwe bwe murabibona imigigwa kera yakugwa mu bwimbike kandi ifise impamvu kanaka ifise insiguro ifise n'ikigomba gushikako mugabo uno munsi n'umuntu avuga ijambo arashobora kurivuga kubw'ukurivuga gusa adatahura n'impamvu niyo mpamvu uno munsi uzoja mu rubanza wumva amajambo atandukanye kubera ko objectif bayavugana si imwe no musi n'ubushize narumvise ko hari umuntu nyene ashobora kurondera umuntu amuvugira ijambo gusa uwo ku ruhande atari uwo mu muryango umuntu yakuvugira ijambo sico kimwe nuko ari so yori kuvugira canke uwo mu muryango yori kuvugira rero hariho uravye kahise nakubu ibintu ntibimeze kumwe no mu Gutwikurura ibintu bigenda biraba modernize ukuntu urazi ko ivyo ariho naboneye ko imico y'ikirundi iturekurira kubesha niho ndabiboneye ivyo Gutwikurura kubera yuko uri umurundi ukaza kumviza amajambo uraje ati mukame ikigogo abo bantu bagirira ikigogo baba barire urashobora kubona nk'umuntu w'ikravate ameze neza aryoshe kuraba wijunja n'ijambo akavuga ngo urumva ngo tugira amahoro abana bacu ngo bamaze iminsi barubakanye ngo kandi ngo umuvyeyi yantumye ngo nze ndabatwikurura yaba umuvyeyi bari hajya kuri kontwari kwisekereza agacupa abo bagezi baba bareze muri sare akaca besha mw'ijambo mw'ikositime mw'ikravate birafise ukungene vere mu biravye uvuga uti ni ugupfa kugira nyene mugabo nico nariko ndavuga uko kera vyakogwa siko uno munsi bikogwa kubera ko uno munsi uravye na mode tugezemo ubunye birakogwa n'uburyo cane aho hambere bitari bihagaze ku buryo aho hambere warategura urubanza imiryango igakubita inzu ibipfunsi uriya akagana uriya wundi akagana ujya agaterura igitoki ujya agaterura iki ugasanga urubanza rwakozwe wewe wankumi n'inkumi yatwagwa canke na nyamusore ugasanga nta ruhara runiniya mugabo uno munsi iyo uwo musore niyo nkumi nibo bavyirukamo ni ndibuka yuko nigeze kumva ruguru barashitse ukuntu n'umukobwa mu kuja kubaka bityo bavuga yagenda atatwaye ndimo apaha indobo uretse n'ivyo ntiyamenya hari naho atamenya n'uwagiye oya birumva ivyo zari zakera cane gose mbega mbwa niyo vyazananye niyo vyavuye niyo umuco ugiye hariya rero niho ubona umuco nyene nyawe mugabo uno munsi ofete uku kuntu nyene ibintu biza birahinduka bukebuke niho uyu avuze mwene wacu uno munsi urubanza bararukora samedi baca batwikurura uwo munsi nyene kaca baca mu rugo kazora gashaka baca mw'irembo orumva doti bayabaye uwo munsi amayita civile haba kugira byose baca mw'irembo amazo wava ruguru mu gatondo baca bamupakira kwa steri
bagaca basubiza ruguru mugabo nibaza yuko ivyo byose biba biva ku buryo biraterwa n'igihe tugezemo n'igihe tugezemo kubera ko hari n'abatwikura wanashima bukeye mugabo uravye umugigo wa kera ntihaba bukeye haba haciye iyinga mu bisanzwe kubera muri iryo yinga hariho izindi nzoga zabwirizwa koza zitwa gute nazo zawakora wakora nayo yani inzoga y'abantu kubera genre abi wabo bakamurungikira wakora hariho n'ibindi byitwa kuba mu nkinga genre gusohora inkinga kuva mu nkinga hari abantu benshi bakunda kwitiranya nk'umuvyeyi yabyaye canke nk'umugeni yarongo akamara iminsi erega nk'ubu bataragutwikura ntiwava mu nzu none nanje nariko ndabaza ntiwava mu nzu bavyitana none sivyo biti nkinga ari umuntu yavuze akunda gutera inkuru umutima komero komeye ati vyo biragoye aho kandi boss sinkunda gukurigana amashow yiwe mugabo karangyoye ati ibintu vy'umugendana rogogwa bwe mu gatondo ngo musanga yaje ku mucanga ariko aragira sport yagize mariage urumva rero vyarahindutse mugabo nka twebwe no kuri nka muri BI turiko turabwira abarundi ngo babisubize inyuma oya gusa turiko tuributsa oya ureka ahubwo ni ngaho nagira ncandugira none muri ivyo byose mwabivuze yuko haba hariho impamvu ivyo bintu vyakogwa kandi igihugu cose kigira umuco kandi igihugu urumva tuvuga tubayeho kubera umuco utaya akabanga bataya akabanga niko babivuga igihugu cose catekezwa kugira umuco none mubona yuko ivyo bintu bizohera bazikwe ko urumva hariho ukuntu bagenda baravuga ngo tugabanye imanza ni nyinshi bitwara amahera ni vyinshi biki nibiki none ntimubona ko hazogera igihe iyo migigwa ikazimangana burundu jewe ico nkunda buriya abavyeyi b'abarundi bobo nubwo abana bozana ico ciyumvira bobo ntibacumva niyo mpamvu niho havuye ibi pfumugira gatoya mugabo umugigwa basi ubeho witwa wo gutwikurura kuko nabone abavyeyi bobo ntibovyumva hari abavyeyi bagifise uwo muco umva bopfuma babona hariho bitariko biragenda kujya vyogenda mugabo uwo mugigwa ubeho jewe aho meruka gutwikurura baragize n'imigigwa nyinshi cyane gose yagute baragize imigigwa itandukanye twarashitse umunsi tuje gutwikurura turashika bari batwikuriye bukeye turashika abi wabo n'umukobwa baraza babanza kugira ibintu byo kuja mu nzu bonyene apona kare ko bashika n'ivyo biseke ugasanga babategura ikibanza mukicara mukavyina mukagirako bobo babanje uwo mugigo mu nzu kandi twebwe twabavogereye twarabaretse barawujamwo baramwambikana n'igitambara ni mwavyigete bagiye mu nzu baravyikoreye no baratwinuvye sinzi ngira bari bagiye mu mwumvikano tukacishije nari ngubu wocu vyira gute ubu ahantu badufata cyamo haviro gute oya aho oya iciza jewe iciza canje nukumenya gusa losije oya urumva fata ko bagiye kuvugana twabo bati mugabo ducishizemo twe ntitubara twabasha twavina bura bumwe rega ndiko ndakimviye nanje ndiko ndavuga nti bagaca bababwira bati mwebwe bamuraryosha twe tube turiterera inkuru byacu mwemwe okay kuryosha umva baguye kuryosha nuba ucibaza kuri suje bariko oya kuba bagiye kuryosha mugabo bagiye uvyine mu byo barimo aho rero niho uzico bikoze aho niho wavyina bakoma amashi oya kubera ubutaramenye igihe ikivamwo uriko nari ngubu bavuga ati tuje gutwara utaye waje ati mugabo twazaza ari mu ganama ati bavuga uti baje kumukombora baramukuyeho ati nico gituma tubanje kubwira ujo ziravira buge ugumura wonye bamusohokanye bamutwara cyawiruka kujya kwa dessert anime kubera none reka wowe wowe waronse akazi wowe uri ucubyina ivyo nyene none gogo nawe ndakubaza aho hembwa aho mugana ke wewe azi wo kwishuza none kubera ndumva ege ingorane ni yayindi gene none wowe uri mu kazi kiwawe wowe waje mu kazi no cyabyina ni mu mutware basha ni mu mutware ucuvuze inanga donge ndabinginze ndabiki
hejuru Francine. Okay, ntaco mwariko murambwira urumva hariho imigabo yabanza gukorwa avant yo gutwikururwa ivyo ubunye batagikora. Hanyuma hariho n'ibindi ubunye umva je ndabivuga bivanye n'imanza duhora tubona buvanye n'uburyo ubunye benshi nkuko yariko urabivuga hariho abagenda bararonsa abana hariho abagenda ugasanga bagiye kubana nabo bagabo nyene banavyaranye ugasanga ita civile zarabaye kera ugasanga bavuga bati okay twahora tubana ubu tugiye kuregerariza urumva ivyo vyo gutwikurura hariho ababikora urumva baranabanye akavuga ati twabaze n'ubanza Robinizeti abana ngira nabo nyene bazompa amashi batokirana abana babo babo mu muryango urumva none abo bazotwikurura oya uca wifatira hamwe uriko uravyina hoca ivy'umunezero donc ucuryosha urubanza hanyuma ukacushiramwo ivyino nka zimwe za nkandira ugashiramwo izindi ukaca wabwira uvyina nyene uvuga uti none mwebwe ntimubona ko muzohavamo buri soko ntabwo bamufise ko mu minsi iza muzohavamo buri soko muri ivyo bintu nanje ndiko ndabaza reka twe turazi niko twikora abazungu vuga twumva bonsoir none aho muzungu nawe none umuzungu wabikigurira gute kandi sa atanatwikuru abazungu nko nakayambo bonsoir none umva abazungu atazodukira basi shaka mumbwire mubona basi bibandanije kuri uyu munindi biriko kuko uyunye yavuze ati abavyeyi bagenda umva akaranga ntibagatakaza abona abavyeyi bacu sivyo none ubunye hariko hararuka twe natwe tuzoba abavyeyi tuvyara abana bangane nk'uko iwacu bubake bagirene aba bana deja basanzwe batanabitahura ubu urugwaruka iyi miyabaga mwambwiye ko batabiye umva abibikwerere aba bakobwa bariko baragera mu bigero kugira ngo basohoke niyo nabo bavyara abana babo uriso yuko aba bana iyo migiko izobikiriho oya biragoye mugabo ntawoza kuvuga ngo hariho le désespoir twebwe tuvyina wanashaka nibaza ko jewe n'uyu vuba tuzobaha namwe muzodukenera kuko turiko turagerageza gukora ibyo dushoboye twibutsa abantu akanovera k'ijambo ryaba iryo kutwikurura ryaba niyo migigwa yose tuyigarukeko uzoheza rero akabikurikirana nk'ibiganiro vyacu azokuramwo inyigisho hanyuma ntikizobura ibyo bizofasha igihugu hanyuma twebwe tuvyina ubundi hajya duhagarara gose mu ruhara rw'abavyeyi kubera gutwikurura hanini abavyeyi bo ubwabo barafise amajambo bavuga kandi bataza abatumwa kandi abavyeyi umuhungu baba bahari abatumwa dufate barafise amajambo bavuga arimwo agifise hagarukira mugabo twebwe tuvyina twe nitwe tuvuga byinshi nitwe ahubwo dukwiye no kumvirizwa gose nk'ubu twe turashobora guhanura abageni tukabanura duhagaze mu kibanza c'abavyeyi tukabahanura kandi duhagaze mu kibanza cya twebwe nyene ndaguha akarorero nkagajya kavyino duhora tuvyina uhagaze nko kibanza c'abavyeyi sobukwe niyaguhamagara akaguhamagara gasakisaki uramwita butisabwe nze numva warukubanje nze numva warukubanje sinze numva uwo warubanje uramwita bitayaya nze numva warukubanje nyoko bukwe niyaguhamagara akaguhamagara nk'umuvyeyi uramwitaba nk'umwana nze numva warukubanje uba nkaho uhagaze mu kibanza c'umuvyeyi ariko ararunge ku mwana ariko aramubwira ukabona so uko araguhamagara ati cyahanyaku bimeze gute uravuga ati sabwe muvyeyi wanyu uruvyumva uzogume wicisha bugufi nze numva warukubanje nze numve wagutanguye mugabo sinze numva wowe nyagurije wewe uzumwitaba intayaya urumva umwitaba unezerewe umeze neza naho yo gutuka umwitabe intayaya umwitaba uryohewe utaya umeze neza Zinze numva ari nze numve uwagusotoye muga sinze numva watanga aho rero umuvyiyi ariko arabivuga urumva ariko araguhanura mugabo uhagaze mu kibanza c'abavyeyi ajya duhagarara iwacu nawe ubwo rukundo mwigaragarije ruraberera muri byose ruzobakiza nayo bazoza babajuragiza mubabwire mutiteshwa mute murarizigama iryo banga riragoye murarizigama uwuritaye aterwa ingata murarizigama yaje ahashaka akabura inzira murarizigama ya majambo mwahora muvugana muri babiri akagira umwe muri mwebwe akabirengako terega mugenzi sivyo twavuganye hera aba wavyibagiye murarizigama abantu bazo
bazobavuga murarizigama ngo wa mugabo nukunda umugore wa mugabo nukunda umugore murazi ngo wa mugore uraganza umugabo murarizigama murareka bavuge murarizigama abo bavuga babari bihemu muraryomako kudahemukiranira mwavuganye muri babiri uwo wa gatatu ni gwanki neza gakundo wagwisha mu rudobe muraza umvise ngaho aho rero ako kavyi uhagaze mu kibanza cawe waje kuvyina ngabo urumva buri kuraba hano diya zose zankandira diya zose zankandira uba wiserukiye mugabo utanga message zikenewe je numva ari vyiza cane gose mu bisanzwe biba numva umenga nta rubanza vyoburamo bari kino ne mutavyina muri mariage kera nta mariage turavuga nk'amazina turavyina mugabo tuvyina zirya mvyino zijanye na mariage so mujyo zo kuryosha urubanza kuko mariage ifise ibice bitatu mariage irafise igice cyo kwakira aho uvyina imvyino zo kwakira kandi uhagarara mu kibanza ca serugo no kuvuga umuvyeyi w'umuhungu yarongoye unyakirira abashitsi unyakirira abashitsi za mutama wanje wereka icicaro ndabeze hanyuma kabakira bakacagerera mwanya wo kubaha agacupa soma gogagwa kamye kamikiyago aumve inuriri turi rugwango mu bantu aumve inaye mukanda duteramika abantu aumve maze turyoherwe no gutambira abashitsi aho rero abageze kubijanye n'agakanya iyo nditse igice gira kabiri hari igice rero c'amajambo yucu yareka ucugaruka kuvyina rero kubera babagabiye abana amajambo yaryoshe ucugaruka rero uvuga ubwiza bw'abo bana ugacuvuga nka kubeza inyambo niwe yishakiye okay nukuvuga yuko je nibaza ko abantu bariko baravyumva donc bariko baratwumviriza nk'abantu bataba bazi ayo madetaye yose umva mu bisanzwe ni nk'ukunye muriko murabivuga je nibaza ko hakwiwe kwigwa donc hakaza hagatanga ucikwa kugira ngo abantu bashobore gutahura tureke kuja mu rubanza gusa ugasanga umuntu baramutumye ijambo ari umuntu w'umugabo arabuze icavuga cyane ariko avuga ngo tugira amahoro ati naza ati jewe dawe yarondeye umuntu atuma aramubona none rero tuje gutwikurura umukobwa wacu twamubonye aravyibushe tugira amahoro rero kandi bica bigenda no kubantu none gutwikurura ijambo ryatekezwa ko rimeze gute ririmwe ibice bine gute Trezor arize reka mbaze Trezor icambere coco abari intumwa sibyo kandi abari musaza w'umukobwa canke mu muryango wawe nuko wabitoye wabitoye urumva rero ijambo ryo gutwikurura arabanza arashika akaramutsa sibyo amaze kuramutsa arashima icicaro nuko bakiriwe n'inzimana abariko arivugira hama ivyonye umva amaze kubisha umva yaramukije hama arashima icicaro akaca avuga niyo baje bazana urumva bakidondora baba bamenye urumva kubera baravuga ngo duheruka kuyaga muramaze kubyima mu majambo hama bakaca bavuga rero ico batumwe akimenyekanisha ko ari intumwa urumva akavuga ibyo yatumwe byose kandi ijambo ryo gutwikurura abigirako ibyo yatumwe aravuga ijambo abavuga hanini ko yatumwe gutwikurura ko azanye n'ijambo gutwikurura abana ko gutwikurura nako ari ugutanga uruhusha kuko ejo bava mu nkinga bakagenda kurondera ibibatunga mwundi agafata isuka umwe afata umuhoro wundi afata isuka murumva ko n'ubundi ari ububeshi bimwe bamwe uravuga ko mayeri gusa ni bya bindi nyene basi ko kibatovuga umwe atora imodoka niba afise imodoka kandi bitari mu mico y'ikirundi none ni wumva ko n'ubundi rega nubwo babikora bibaza kuri ya mico ya kera yego ni mico ya kera mugabo urumva Paul mama siyo tubatora ukaza wumva nk'ubu ngo hagazi bururi kandi hagazi mu ngaha muri sare kandi bongera ngurumva kandi bongera ngo muduhamaga haba urabona ngo no mu bukina nyana usi hagufi uri mutamana turindigo hatugabaze gutanga n'ingambara kandi kera bana baba bakatira mukinanira nani baca binya byajya mu ariko barabibandanya mugabo jewe eski ya pamoye yuko bovugisha ukuri vya vrai bakabivuga mukuri batabanje kuvuga ega byasa nibyo niwo muco mu bisanzwe ijo gituma twebwe nitwe turiko turicira byose umuco nitwe turiko tuwutitura twebwe nyine kandi
tuzobibazwa no mwijuru. Okay, nanje ndiko ndabaza rero muri nkamwe bwe mu vyina nkamwe bwe muri ibi vy'ikirundi nabo baba bariko baratwumviriza. Iyapamo yo kuba umuntu w'ukuri atabubeshi burimo ukavuga uti tucike tukatiye ndamara turindiriye nga mukinanira kukabari kwa vyisi nk'akarorero. Oya, uciye kubiri n'umuco. Aho uciye kubiri. Kandi baza gutwikurura. Ubundi naho bavuye Bujumbura. Mu bisanzwe iyo migirwa yo gutwikurura ni abantu ba ruguru. Kandi ciza bobo bavuga iyo baje bava bisunze inkomoko yasi. Urashaka kuba wavutse Bujumbura mugaba asora umunyabururi. Rero ko ari we yabatumye bafata ko yicaye Bururi. Ayi Bujumbura gabaza gupanga iwabo ni Bururi. Kandi turagerageza umukobwa ntiyaza. Ya twe turagerageza mariage yaratse twe turagerageza. Ko nko muri dote tugacisha tukavuga nyene raba mutwenga twenge yacaguye neza dufate nk'uwowe uri nk'umusheri wa Trezor kandi birakaba. Amen. For example. Amen. Zari nkuru. Hama dufate wewe ukaba wantumiye uri uwo mukinanira. Ubu nawe akaba ava mu Cibitoke. Mugabo wava mu Cibitoke akaba ari uwo mu Rumonge. Wowe nawe ukaba uva nk'Igitega. Raba mutwenga twenge yacaguye neza yagiye mu Rumonge ararondera arabura bibuza Jimakamba ararondera ashitsi wacu Igitega ararondera araronka yacaguye neza. Kubera uruvuga Igitega umva cyane ndagukura mu kinanira nkaca ndakudugana hari yaye kame murumva ko mbasubiye. Kandi n'uyu kubera ko mwijambo ryavuzwe muri iyo doti nyene se umukobwa avuga ati reka ndungi kabana baje kumunzanira uyu rero agenda nk'urungitswe naso aza ari uwo mu muryango iwanyu. Niyo mpamvu avuga iwacu Igitega kubera ko nawe aba yamaze kuba muri uwo muryango. Musanze suppose kuba musaza wawe ajya guca amahera ntibabirimo. Dusubira kumvikana Dore we nawe kugira ngo bunka wewe kugira ngo utwikurure umugore wawe we nawe byari birimwo bijya hageretse na mutwe uri umufasoni wanje daboro ni mwiza gose ngenda gusigura. Hama jewe nagize mariage le 7 octobre 2017 hanyuma ndayigira i Bujumbura. Ntwikururwa bukeye urumva je naragerageje umugirwa w'ikirundi naragerageje n'umukenge narayitanze neza kandi ni very good you cannot imagine. Hanyuma rero naduga Igitega ko niyo nategerezwa kuba nduga Igitega casanga abanyagitega b'abagenzi n'inshuti batashoboye gushika i Bujumbura bantegeye bagize vrema mugirwa mwiza ukwenga inzoga ukurondera amakazi n'amahera batereye bashyize muri envelope barayabika. Jese ndogana madame ko twabwirizwa kuri Igitega je nakora Igitega. Hanyuma mabukwe nyaguheza giye yambyariye madame acaza gushika mu rugo. Ashitse mu rugo urubanza gushika mu rugo rurahera ruheze hama baca baragenda. Abo rero bantegereye baramfashe ku rubanza ruheze jewe njafata ijambo kugira ngo ngire iki ndabashimira. Urumva namabukwe yagiye imbere kubashimira nca ntangura kuvyina kanya kavyina abimenya ahumve mutagiye mwirango mbere ahumve mutarondera aravyibuka ahumve mutarikoza urabimenya ahumve maye tukamenyana ahumve mutarikoze nzoyisenga ahumve mutarikoza baratombora sheri waje yaratomboye atasore kirabura mutarikoze waratomboye atewe naratomboye uruviyanze rumvise inzobe isheke murakibona inzobe yiwe murayibona amataye murayabona nayo mpaye tukamenyana muteretakiya mukamera murabibona muraguma mumuvizi wariza nayo mpaye tukamenyana muteretakiya aba bose muraha majeneza kudushigikira ukuri kose murabibona bitabiritse murangaye ahumbe mutete nakambere ahumbe
ahumbe mutete turayaga ahumbe kandi neza turongera Imana yampaye tukamenyana nongeye ko twabye turadutegura na Trezor bya vrai tukamuririmbire mundirimbire no buri Teteri mbayagire ahumbe Umwegeyo mbayagire ayo nago aho hambere ahumbe narakunze umwigeme ahumbe uwo yitwa Liliane ahumbe namukunda mpereza ko ahumbe bice birangira memukiye ahumbe kana jewe ndavyibuka nakunda ndagahanwa igituma ndavyibuka kumarise mushorekanye amenga murahezagiwe ahumbe mutete ngo muteta kiyaga muka twigana mwirise warayaga bigakomera kumbura ngo nkamuvyinira ugorovye nkasohokana iyo dutashe nkarara ijoro kuri message sinoguhisha ahumbe kana jewe ndavyibuka naraguhamagara dusangire ukandahira we wa mugabo waramenje yuraga umbicamba baje Francis ngarakeya carayamara nanje igihugu kirankenera niyabatimba namwaramutse Facebook nkamwandikira za WhatsApp nkamwandikira message sempre nkarungika telefone nka telefona ukuri kose ntiyansubiza ahumbe kagahungu kaguhemukira karakamenja ndagahanwa nagatipe karekare gakunda kwiyambika maketi mukabare kakirikanye kandi rero kariha imbere ivyuma karaterura ntuzukishinge ko kumara reka nkubwire uko vyangendeye uja yanse kunyishura ku mutima ce nibwira nti inzozi wabo kumuramutsa ndahagenda ndahasanga nyina wiwe ndamuramutsa namahoro inkumbu wa muvyeyi we umuvyeyi acaranyishura amahoro inkumbu dukumburanye umuvyeyi acambaza ati mbeterezora urondera iki ninahiga Liliane ngo yataha uzogaruka ngo Liliane araherekeje nishavu ryinshi ndamubaza nti imbega yemwe aherekeje nde ngo n'urutipe rurerure rukunda kwiyambarira keti mama rugatembereza yamaha mukabare rumwizikanye ngo kandi rwose ruriha imbere kuboko kwiwe ni John Cena ngo ntuzumwitege yo kumara ni Liliane waramenje Liliane yaramenje aho babateye Imana yabaye mukayo arakani mbabikiye kavuga ni ntagaruka ahumbe mutete okay sinabemereye show singiye ni baduhaye show ni no kuvuga ko n'urubyino rw'ababenzwe bakubenze urumva twebwe impano yacu ahanini rimwe bavuga ngo tuzohava tubura isoko ntikibaho bazi impamvu tutazobura isoko nawe wicaye aha utubwiye tuje tujako ukira kuvyizera gusa ce tujako tugire ko tugire ko reka tukubwire Kandira shengero shengero nirendere nyuma cameraman mbereza kuri gogo kintu mubwira uwo gogo ndamwemera nabaye nkimubona tantire yo mu mutwe umushatsi wera agira n'umuganwa kaziga kandi ari mugufiga Imana umugisha awe murabi nkandira ikintu namubonye ko ihere ntiyambara n'ukuri n'ubushuri zidakwiye zitatu mama ntiyambara akunda kumwenyura ngo yabatijwe canke yakomejwe yagomeye n'agapira kirabura amashenete yazanye amashapure yazanye nta shapure ngo agira Imana imuha umugisha ikindi kigira kabere arakunda kumwenyura agakoma amashi ngo atebega Imana nkandira jewe ikintu ndamusavye ikiraka turagishaka agenda duhaye avase akabona atayizanye Imana izomuhana nayitomuhana uzomuhanura nitwagaruka ngaha utugenda uduhaye
Imana izobahana mwebwe nyene izobahana mwana siboko vraiment antwe impano ngaha mu Burundi turi nazo je nshaka ko mukora urananga kujya turabona abantu baririmba indirimbo zo genre amaprofane canke ibiki bararonka amafaranga bikababeshaho namwe nibibabesheho vraiment amen bibabesheho amen tuzoba boss tubone twumve ngo mwaraguze amamodoka mwaraguze amaparcelle kubera ibinyene ibi kubera ni impano genre ni impano mwaronse ikigira kabiri nakaranga n'umuco kugira ngo n'abana bacu n'abantu batariko baravyumva baryoherwe navyo mpora mbona umenga abantu barabihevye nyene ubu kandi biba bibiri so ndabashimiye cyane gose gusa mugende mutanze impanuro ikintu cokorwa kugira ngo gutwikururwa bisubire bigira akanovera jewe ntanguye gutwikurura kugira bisubire bigira akanovera ahanini tuzobigiramwo uruhara kuko nukuri ntiturashika kure mugabo aya ma réseaux sociaux nibaza ko azogira ico adufashije abatona akazotumira mu biganiro gutwikurura n'umugirwa mwiza n'umugirwa wo gutanga impanuro babaziga gogo kera mukobwa yarira yego bavuze ngo arizereka no bararira bashaka ngo nukwigirisha oya bavuga ngo nukwigirisha batuma inkonguko mumemeza byari gavuze gutanga Rundi yarizwa ni rega kera yarira kuko yabazigo atazi yarizwa kumva kera ibariza byari beshe ndabure yaje kumugaba atazi yaje kumugaba atazi uzi kandi yaja kure abi wabo ntibazoza cyakirundi cy'ibujumbu uzi ko iyo diri yuhuye amayaje barabavyeyi bayikora abavyeyi babana yagenda kamuha agacupa akavuga ati ubu ntayo umukobwa nujya umukobwa rero ntiyareka kurira vraiment kandi bahana bageni kwera bazinanye urumva abavyeyi rero umugeni yaca yumva ko solitude hajya abonye abiwabo n'ibitrezo yavuze ati abonye abiwabo yacemvye ndabona ntari ushe yarafise gukuja bataramutware wabo kandi ivyo ntivyihuta banza kuvyara umwana ivyo ntivyihuta bakamuha inkono hariho rero n'umugirwa wo gushinga amashiga tutokara kundi musikigana cyo gushinga gukubita umugore gushinga amashiga kwari kumwatira mugabo urumva na none ni paka kubigari wala bubegita mugabo byari bimurize yaravuga ati yo kazaza sihetse bazonye mugabo rero urumva turafise uruhara runini nabona turiko turabiteramo inkuru kandi vraiment nikeka ko jewe na Trésor vuba tuzobaha ibintu bimeze neza murahura ubwenge murahura ubwenge ibintu bizoba bitosoye kuko twahagurutse kandi namushimira gose kuva aho ndamuboneye ku marezo sosio naciye mva muhira ndiruka unanje ndiko nashushe ivyo bintu ndabishize mu mwete bigenda neza okay Trésor nawe woto nkomo wavuze bamwita igikwerere nawe nk'igikwerere nawe wotanga impanuro nyabaki jewe ikintu cyambe ni nati kwanza cyamba umushingana niyo grade ya nyuma y'umugabo ndacara mugabo so bakunzi bacu ikintu cyambere coco mbanze ndabashimire kubera ko buriya nubwo tuko turabivuga gutya aracariho abantu bagifisa akaranga mutima bagikunda karanga babinezerererwa wanashima jewe kuvaho bitanguye kuja iya nino ndamaze kwakira amakuru menshi abantu barabinyoterwa bakayubura ari nayo mpamvu nibaza ko biza birasubira inyuma mugabo abantu bagiye barabibona birafise akanovera ubwabyo kandi umuntu wese abwizwa gukunda umuco wiwe mugabo mugiye umuco ugaragara ukaboneka rero ubunye tuko turagerageza kuza turabyerekana abenshi barabinezerererwa rero ndanabashimire cyane gose ari nayo mpamvu mfise icizere yuko bitazohera ntibizohera kubera ko benshi barabinyoterwa bakavyifuza rero no bahanura nuko umugirwa novuga ati akaranga k'igihugu cawe niko karanga mutima kawe niko nkunze kubivuga akaranga k'igihugu cakwibarutse niko karanga mutima kawe gakwiye kukuranga mu byo utegura byose muntu kurategura mariage gutwikurura Asha bibi vya mbere ahubwo unaturondere kare umva mariage nawe uyikugira oya urashaka kuduhamagara byararangiye tukaza tukakuvyinira imvyino zihuranye naho ubugeze bashaka kuri umutamakazi ahubwo rero nawe wabisimvye ugaruke tuzokubwira ko wabisimvye ego batumine no mu manza zo kuramukanya iyo munonsa abashitsi nukumenga mu mugiko wo kuramukanya no mu Burundi barawuhevye nta bantu bakiramukanya iciza dukora imanza zose WhatsApp nenda gukumbuye bro
nashimiye n'abakunzi ba BI TV turabakengura ko mwadutumiye vraiment byaturyohe mukana mwaryohewe twaryohewe cyane gose nuriya yaryohewe next time we hope to sit down and discuss about the coming back of yes yakokogeza kwabagonyumura cyane gose kandi ikirenze ko tunabatumira urazi ko aba baba mu mugwi w'intahemuka kuri vibe intahemuka mu gihungura cyane gose turabatumiye mu gihungura bayi kizoba itariki 30 y'ukwezi k'umunana zo ari umunsi wa gatanu mugabo no kuri mwara none basi kugira ngo kugira mu citi gihungura mu mfo ntsindagira bigeke oya igihungura mu k'umunani nemo k'umunani none igihungura bayi simvura ya mbere gwa muci oya ni imvura ya kabiri gwa muci insindagira bigega ni imvura ya mbere gwa muci kandi igwa inyuma yuko baje kuyimbura nico gituma yitwa insindagira bigega igihungura bayi naco ni imvura ya kabiri igwa mu k'umunani ibikenewe n'abarimyi ibikenewe n'abungere kubera iryo bayi yumva amabayi n'amashugwe y'umubere kabizi jewe hanyuma rero baracubitana urabiye yakoreye mu muzo gutya arababaza uko murumvikana cyo zikura yagoye nico gituma iguye cyahunguruka inka zikarisha ahari hasigaye gusiza bakahasiza urumva ni imvura idasiba natwe festival yacu ni edition ya mbere ni edition igihungura bayi nitosubira gusiba izo kwa Amerika kandi iguye tuyikeneyesha twadukumviye festival turi benshi plus de 1600 membres urumva abantu d'abord vibe mwebwe mwifiteka je ndabizi narabibonye cyubahyo ntibiguye festival nukuri namuna tuzobahamagara ikindi gihe tuvugana kuri ku gihungura bayi no kumva ibiganiro ni byinshi hari n'akaririmbo kacu twarakagitse turamumuhungura kubitugo nawe ku mutima nzomwida igihondogora biwacu bazomvomera uramumuhungura kandi uko bapenda ntitwova hano murakoze cyane gose mwakoze kuza ndabashimiye cyane gose namwe muri ko muratwumviriza nibaza yuko ikiganiro twakoze cyarimo vibe cyari kiryoshe kandi cyarimo n'impanuro nibaza ko mu mpanuro simpaka babanze kuvuga amajambo menshi urashobora no kuyakura no mu byo babavyinye no mu byo no mu tujambo duto bagiye baravuga nizere neza yuko tutazota akaranga kacu kararyoshe kirundi kiraryoshe akaranga k'igihugu cacu kiraryoshe n'intambo zacu ziraryoshe n'imvyino nuko nyene rero muzobaho ibiraka hama mubandanye mudukurikirana hama muzoshiremo n'amakommentaire niba hari ico mushobora guterera kugira ngo bazobibone nabo nyene hamwe urazoshira muri nimero bazatubone yego ni nimero no kuri turazishiramo muraza kuzisika turazishira muri description canke bazozishira ko kanya munsi murakoze cyane gose rero mukame bana bane namwe abe mu byari no mu banyu amen sawa thank you